Banywanyi ba Heritage TV Burundi turabahaye ikaze bugira kandi mu kiganiro canyu Umusomyi n'umwanditsi ni ca kiyago kibabwira ku nyandiko zitandukanye cane cane ibitabo bija mu rwego rwa Rukristo aho tubibabwira kugira ngo mushobore kubimenya mumenye abavyanditse kandi binabashoboze canke binadushoboze gukunda Imana kuyimenya kwamamaza izina ryayo no kubaho kubwayo buri gihe cose rero twama dufise igitabo gishasha n'umutumire mushasha none munsi niko bimeze nkafise umutumire ngaho iruhande yanje ngira mpikaze kandi aca natwidondora turaguhaye ikaze Murakoze. Twidondora Nitwa DUSHIME Aniel. Abandi umusore. Yego hanyuma nkaba umunyeshuri nize kuri kaminuza y'u Burundi niga muri Polytechnique département physique. No musi nyene nkaba ndi umuntu atacararo nkakora. Bakunze kwitwa umushomeri. muri kino gihe ukomeza gukorera Imana turaguhaye ikaze Aniel. Yego Aniel tuza kuganira ku gitabo ikihe uno musi tuganira ku gitabo citwa La poursuite de Dieu canke Ukurondera Imana canditswe n'umugabo yitwa Aiden Tozer. Yego Aiden Tozer ni ndega Aniel. Aiden Tozer ni umupasiteri w'umwanditsi w'umunyamerika yavutse mu 1897 itariki ya 21 mu kwezi kwa kane yaba tukibaho nka kera kirya gihe c'abadamu muri uko kwezi uno mwaka gukwiza imyaka 125 gabumva ubu ntibigikunda rero uwo mugabo yavutse ubwa kabiri akiri mutoyi akaba avukiye mu gisagara sinzi eta ko bavuga igisagara ca Pennsylvania muri Amerika hanyuma umva yakijijwe akiri mutoyi hanyuma yakijije biciye ku mwivuga butumwa rimwe ryo mwibarabara hanyuma nyuma yo kuvuga kabiri inyuma y'imyaka yababa nk'itanu yavuye atanga igikorwa c'ubupasitori yarakoze amashinga atandukanye amashinga ashika nk'atatu arakora no mashirahamwe Rukristo ivyo byose kabikoze mu myaka yababa 50 hanyuma uyonye nubwo yari umpasa agakora amashirahamwe Rukristo nta mashuri yigeze yiga yari umwe bita bamwe biyigisha abatudidacte kubera umuryango yavamwo ntwari wishoboye hanyuma kandi navuze ko yari umwanditsi yaranditse ibitabo byinshi nubwo atize yaranditse ibitabo byinshi kandi byabaye rurangira muri kimwe muri ivyo ariko tukira dukorereko hanyuma kandi mu buzima bwe nuko yabaye umuntu yarongoye umudamu yitwa Ada Cecilia babyarana abana indwi hanyuma ubuzima bari babayeho nuko nubwo muri uko gitabo cyo kwandika yaronkamwe uburyo bwinshi nta modoka bavuga bari bafise nta bintu by'ubuzima nyene bigitangaza yabayeho ariko vyaronse byinshi yabiha abo hanyuma akaba yarazwe mu kurangiza nk'umuntu w'umusenzi bakaba baramutaziriye n'izina ry'uko ari umuvugishwa w'ikinjana ca 20 hanyuma akaba yarangije ubuzima bwiwe ngaho ku isi tariki ya 13 kwezi kwa gatanu 1963. Wow. Bimwe mu byo bavuze ngo yatoza kubisangana muri kino gitabo mbega iki gitabo mu ijambo rimwe cyangwa mu majambo abiri Aniel imbere yuko umuntu agisoma kirimo ubutumwa buhe kivuga iki kino gitabo mu majambo make nuko ubukirisu burenze gusoma ijambo ry'Imana burenze kuja muri aya maprograme guhurira hamwe n'abandi usenga kuririmba ariko ubukirisu no kurondera Imana n'urugendo rwo kurondera Imana no gusabana nayo nivyo acaza kuvuga muri ibi bice 10 tugira tuganire umwanya dusigaranye duherangira ku ntangamarara y'iki gitabo avuga ati abantu ntibakirondera Imana kandi ishengero rirakanye ati mugabo muri ko kutarondera Imana no gukanya kw'ishengero baciye babisubiriza n'ibindi bintu bitandukanye umenga baracari kumwe n'Imana abivuga gute ibi navyo ga Aniel mu ntangamarara mu gutangura kino gitabo ciwe aravuga ko ishengero hakanye akavuga ko muri iryo shingiro nyene rikanye kibigaragaza n'abantu bashonje mugabo atariko baragaburirwa arakoresha akajambo nyene novuga karimwe ibihushara ati abantu bariko bicirwa n'inzara bari ku meza y'umwami
akavuga ko mu ishengero ijambo ry'Imana nivyo turi mu gihe iki gihe yandika kino gitabo navuga ko itari kure y'ici wacu kinjana ca 20 n'umustuki mu kinjana ca 21 gati mu ishengero abantu kuri bari twareka gusoma ijambo ry'Imana kurivuga uko bikwiriye kurisigura uko bibereye ariko bavuga ko ivyo bitariko birahaza abantu bashonje baza mu ishengero ko ivyo bitariko biragaburira abantu by'ukuri banyotewe Imana akavuga ati wa muco w'amakoraniro Kristo wari uhari mu myaka yahera aho abantu baza by'ukuri iyo nyota yabo bagahazwa ati no munsi uwo muco waratakaye ukabasubirijwe uko ariko urabivuga ni n'amaprograme atandukanye nyene agwiri ivyo nyakavuga ati ivyo ko bitariko birahaza abo bantu banyotewe bashonje Imana nagaca avuga ati je muri kino gitabo canje intumbero niyo gufasha abo bantu banyotewe ariko batariko barahazwa no kuja mu makoraniro nubwo bumva ijambo ry'Imana nubwo bumva biga ivyize bwa Kristo n'ibindi vyose bihari ngiye turaza uko tugenda twegera imbere ngiye turaza kubona icyaba ariko aravuga ni kukumenga ni gihushani uko ntabantu bumva ko ariko basigura ijambo ry'Imana neza ariko ntibahaze ngiye turaza kumva icyo ariko aravuga ariko igice ca mbere Tozer avuga ati hari abantu iyo kiyagiye cyo kuvuga ubwa kabiri tuvuga ngo twaramenye Imana ati mugabo ugaca umenga bikwiye guherera ngaho menga nyene Imana twarayimenye vyagarukiye hajya nyene mugabo avuga ati kuba twaramenye Imana kiriya gihe cyo kuvuga ubwa kabiri ntibikuraho yuko ku munsi tugenda turarondera Imana turondera kuyimenya kandi kurushiriza kugira ngo biduhe ubucuti bwimbitse nayo nukunywana nayo nugusabana nayo iki gice naco ga Aniel Tozera kivuga gute mu majambo yiwe kuri iki gitabo yego Tozera aravuga ico kibazo abantu kenshi bagira abakirisu gufata ko kuvuga ubwa kabiri ari biraheze ni ico nyene cyari gikenewe nta bindi bikenewe kuvuga ati kuvuga ubwa kabiri ni intango hakaba hari ibindi biza gukurikira ni gitangura gikurikira imbere y'ibindi biza gukurikira ni nk'umuryango umuntu yugurura agomba yinjire mu kibanza kanaka akavuga ati kibazo aho kiba ahanini nuko abantu Imana abakristo benshi Imana batayibona bavuga nk'umupersona nk'umuntu afise akameremere nk'ako umuntu Imana ati irakunda irafise ibigumbagumba hari ivyo yanka akavuga rero Imana muri ako kameremere kayo mu kuvuga kabiri bitwinjiza kugira imigenderanire nayo rero birakenewe ko nakujyanye umuntu mudahura rimwe ngo wamumenye ariko bisaba ko muguma muhura bigafata umwanya bikagirika ati n'Imana ni iyo migenderanire ni ikintu gisaba umwanya gisaba ko umuntu ashishikara arondera ku munsi hanyuma gucyonye akaba ari rugendo ariko aravuga muri kino gitabo cyo kurondera Imana kunywana n'Imana yego nibaza ko ari ca kibazo dora tugira iyo umuntu mubwiye gushingira intahe kesha afite intahe igihe yakizwa gusa yego muga ntafite intahe yejo haheze na sintahe mu minsi ati heze uko yamenye Imana mu ndwi heze ngiye nico Toze ariko aravuga yuko dukwiye kwirinda igice gikurikirana igice ca kabiri Toze arerekana ikintu kimwe gituma canke kitugora canke kiba nk'inzitizi zo kumenya Imana canke kitwera nka obstacle kugira ngo dushobore kugirana ubucuti n'Imana bwimbitse ati ni ikintu cyo gukurikira amaronko gukurikira ubutunzi iki gice acita ngo numugisha wo kudatungana kimwe canke umugisha wo kutagira ibintu byinshi arerekana muri iki gice ukuntu Imana yabwiye abarewi yuko atawundi mugabane bazogira yuko ari yo mugabane wabo avuga ati rero umugisha mukuru si wo kugira ibintu ahubwo umugisha mukuru no kugira Imana nk'ubutunzi bukuru hamwe n'ivyo dufise kubitanga mu gikorwa c'Imana canke kuba bikeneye nkuko bari babivuze yuko yafasha abafise ivyo bakeneye cyane ducishize ko naco kuri kino gice yego aravuga ahera ku kuremwa avuga ati mbere yuko Imana irema umuntu yabanje kurema ibintu biza bizomubesha bikamunezereza hamavuga ko ivyo bintu byari ibintu biri hanze hanyuma mu mutima w'umuntu Imana niyo yari yiganje ico gihe mugabo mu kutumvira ko umuntu mu kugarariza kwiwe byarahindukiye cya kibanza cyaremwe Imana mu mutima w'umuntu cyavuye gisubirwa na bya bintu byari hanze Imana yari yemereye kugira ngo bimutunge biza kugwanira cya kibanza c'Imana
hanyuma gutyo umuntu acaza muri we ico uwo mutima ariko uravuga cya kibazo kibuza umuntu kurondera Imana cyo kwikunda no kurondera kugira ibintu kugwiza ibintu. Hama rero urumva umuntu ntaba kirondera Imana muri ubwo buryo ahubwo arondera ibintu. Hanyuma rero agaca avuga atanga akarorero ka Aburahamu avuga ingene Imana ikuraho ico kintu. Kuko Aburahamu yamucije aho yamwemereye umwana hanyuma mu nyuma ikamumu mugana ubwo yamumuhaye kubera Aburahamu yabonye ko umutima wiwe urukura kunda uwo mwana gusumba Imana igaca imusaba kumutanga kugira Imana yari kugira ikiza umutima wiwe ako kantu ko kwikunda no gukunda ibintu no gukunda umwana wiwe. Akavuga ati natwe Imana kubashaka kurondera Imana kubashaka muri urwo rugendo nyine rwo kurondera Imana gusabana nayo Imana izoducisha aho hantu aho yacije Aburahamu kugira ngo idukuremo ako kantu ko gukunda ibintu ko kurondera ibintu kugira ngo Imana ibe yonyine yiganzira mu mitima yayo. Rero niho atanga akarorero kajye kabarewe uvuga ko Imana yabwiye ati ndumugabane wanyu. Havuga ati natwe by'ukuri muri urwo rugendo rwo kurondera Imana uko igenda ducisha muri iryo shure niho natwe tugera ahantu by'ukuri tukabona ko Imana ari byose kuri twebwe. Hanyuma wa mutima wo kuyikunda ugahava ukaba wavuyeho dusigara turondera Imana gusa kuruta ikindi kintu cyose. Imana ikaba ari bwo butunzi bwacu. Hari ikindi kibaza ati by'ukuri biri atwereka yuko igitambara catawutse mu kubiri. Ati igitambara catawutse mu kubiri hanyuma bisigura ngo ubu turashobora gushikira data duciye muri Yesu Kristo, duciye mu kimazi ciwe yo twitangiye ku musaraba, turashobora gushika mu bwiza canke ibyo dukunda kwita ngo la présence y'Imana. Ati mugabo igitambara c'Imana canke igitambara kijaho hantu carakuweho caratabutse mu kubiri. Ati muga hari ibindi bitambara twebwe dufise bitaratabuka mu kubiri. Ati ay bitambara vy'ivyaha bitubuza kwinjira muri présence y'Imana canke mu bwiza bw'Imana. Bigenda gute ko Yesu igitambara gikuyeho muga tukaba tugifise ibindi bitambara nibihe mbega? Ngo cyane avuga ko hari igitambara cyavuye mugabo hari n'ikindi gitambara canke ibindi bitambara bikizibira gushikira Imana. Ndavuga nyine kuvuga kujya umuntu imbere Imana ikimurema yashobora kuvuga kubana n'Imana hanyuma kubera icyaha birahinduka arava muri migenderane n'Imana hanyuma Imana ibijije muri rya hema ry'ibonaniro Abisirayeli bafise uburenganzira hari aho bashika muga hari n'ahandi batashika hose aho bita ahera hari kure gushika umuntu mugabo igihe Yesu Kristo aza agapfa ku musaraba bikorwa ciwe cyatumye ico gitambara cyari kinyegeje ahantu hatashika abantu bose gitabwa nkuko babivuze hanyuma abantu bose Abisirayeli bose bakaregera kwashika canke abana b'Imana bose bakaregera kwashika. Bavuga ati none ko yuko no munsi abakristo batinjirayo kandi bafite uburenganzira bwo kwashika. Bavuga ati kubera hari igitambara kindi kizibiye kwashika. Ico kindi gitambara naco sikindi ni akamere k'umubiri, kamere k'icaka kiri mu muntu katarashikanwa ku musaraba. Rero avuga aho kamera kavuga nko kumengo gafise nko kwavuze ati ngo ni ivya ngomanye umwe na kamere k'umubiri ngo kamere karafise bavuga nko dushami dutandukanye tukagaragaza avuga ati aho kamere ntigakugwaho Burundi ya ariko nyishu yako nuko tukamera tukagashikanira Yesu tukagashikanira umusaraba kugira agenda arakica buhoro buhoro ivyo bihimba bitandukanye vyako agenda arakica buhoro buhoro hanyuma gucyonye tugashobora gushikira aho nyene Yesu yaducira inzira yo gushika. Igikorwa c'umusaraba kujya cakuyeho igitambara kiriya gihe mu rupfu no kuzuka kwa Yesu Kristo n'ubu nico gishobora gukura ico gitambara kugira ngo dushobore kunywana n'Imana. Nivyo ariko aravuga ndiye yego taze ati birakunda ko tumenya Imana ati shoke ko umuntu yibaze ko bidakunda ko tumenya Imana ati mugabo tumenye Imana atari mu buryo bw'ubwenge bwo mu mutwe ati muga mu buryo bw'ubusabane mu buryo bw'ubucuti mu buryo bwo kunezeranwa hanyuma ati Imana niko kuri gukuru canke ico yita la réalité absolue ati kandi iyo tumaze kunywana nayo biranaduhamagarira canke bikwiye kuduhamagarira kumenye yuko hari yindi situbereyeho hari yindi sitwegukira. Bikunda gute kumenya Imana? Imana niko kuri gukuru gute hanyuma bitwibutsa canke biduhamagarira gute kumenya ko hari indi sitwegukiraga Aniel nkuko bivuga
Eden Tozer. Eden Tozer aravuga ukuntu abantu batazi Imana hamwe n'abazi Imana babona Imana. Avuga ati abatazi Imana bigarukira mu bwenge. Ntibabona Imana nk'umuntu hakomeye twabivuga imbere yabivuga imbere nk'umuntu ushobora kumenya, ushobora kugirana imigenderanire. Akavuga ati mugara Kristo yicaye mu ijambo ry'Imana, Imana barayibona muri ubwo buryo birenze gusa mu bwenge ko ari umuntu ushobora kugirana imigenderanire, mukamenyana, mugakundana. Ariko avuga ati nubwo bimeze uko abakristo tugiye kuraba mu buzima bwacu bwa misi yose uko tubizi mu ijambo ry'Imana siko bigaragara ko tuzi Imana muri ubwo buryo. Amacyabwa ati n'ikibazo gihagaze he? Ikibazo gihagaze ku kwizera kwacu kugwaye gucumbagiye. Akavuga ati ukwizera kuko Imana ntiboneka. Bakavuga ati ukwizera niko nyene kudufasha kubona iyo Mana itaboneka. Ntihacavuga ati ukwizera kwacu kuragwaye kuracumbagira. Akavuga ati rero ikibazo kandi kigaruka handi nyene kwizera kwacu kugwaye kubera cyaha nyene. Aravuga ikintu c'amana ariko aravuga ari amajambo ijambo ry'Imana bakoresha bariko bavuga kumenya Imana. Avuga ati nimurabe Imana, nimwumve Imana, nimuze mujye ko mwumve. Gata amajambo dusanzwe tumereye ico bita 5 sens ku muntu. Bakoresha amajambo nyene muri kubigaragara dusanzwe tuzi. Avuga ati yakujya nyene amajambo bakoresha ku Mana uko hariyo amasanse dufasha kumenya iyo Mana biciye mu kwizera. Amasanse ku bana b'Imana, amasanse yaraziburuwe arakora. Mugabo ikiyakoresha mva nimwe mu yera biciye mu kwizera. Mbavuga ati kubera icyaha abantu tuguma tugifise sinzovuga ya tendance yo kubona gose ibigaragara gusomba ibitagaragara. Rero bavuga ati kugira bikunde yuko tubona nyine ivyo bitaboneka biri byo dushira kwa amaso byo dushira kunyu nuko tubona yuko ivyo bitaboneka vyose bihagaze kuri nibi ibigaragara bihagaze kuri ivyo nyine bitaboneka. Ibintu byose bihari bihagaze kuri yo Mana nyene bitaboneka. Idahari ivyo ntibihari. Umva rero tubonye ibiboneka ko bihagaze kuri niho by'ukuri byo dufasha gushira amaso yacu kuri yo Mana itaboneka nakakwizera kwacu urumva kukaba bavuga ko ari gucumbagiye kugakora neza. Yego. Amen. Imana ntiboneka duhuzwa nayo no kwizera, duhuzwa nayo n'ijambo ryayo kandi ukwizera n'ingabire yayo dukwiye kuyisaba. Amen. Igice cya gatanu Tozer avuga ku kubaho kw'Imana cyangwa kubera hose icyarimwe kw'Imana cyo yita la présence universelle de Dieu. Ati nta muntu ari kure cyangwa nta muntu ari hafi y'Imana kuruta uwundi. Ati itandukaniro riri ku kuntu umwe wese ariko arayirondera. Hanyuma ati Imana irifuza ko tuyirondera, Imana irifuza ko tunywana, kandi Imana irifuza ko duhindurwa nayo. Arangitse iki gice rero acaza kuvuga ati hariho ibintu bikeyi dukwiye gukora kugira ngo dushobore kuja muri ubucuti n'Imana no kwegera Imana. Harimwo ukwihana kandi no kugaburirwa n'ijambo ry'Imana. Iki gice nacoga Aniel mu majambo Tozer akivugamwo waguye gato kuruta uko nakubajije ikibazo abivuga gute. Tozer aravuga ko Imana mu ijambo ry'Imana nko bivugwa muri Zaburi ko iri hose ata umuntu yoyungira. Akavuga ati nubwo iri hose twege ntidufise nituri konsha nitubona ko Imana iri hose akenshi tukitwara nka umenga Imana sihi. Hanyuma aravuga mugabo ati iyo Mana iri hose irashaka kumenyekanisha ku bana bayo. Mwagaca baza ati none kubera iki iyo Mana iri hose kandi ishaka kumenyekanisha abana bayo kubera ko abana bayo batayimenya mu buryo bungana mu buryo bumwe. Akavuga ati none ikibazo gihagaze he? Ikibazo gihagaze kuri twebwe. Acatanga burorero bw'abantu ba kera batandukanye mugabo bose avuga ati ico bari bahuriye ko nuko iyo Mana bayironde bari abantu batandukanye bari mu bice bitandukanye mu bihe bitandukanye mugabo ico bahuriza ko nuko abantu bose baronde Imana kandi bayibona mu buryo budasanzwe. Bakavuga ati none abo bantu icatuma bose bashobora kubona Imana kandi kabiyereka mu buryo budasanzwe ni giki? Avuga ikintu
ndakivuga mu gifaransa avuga ati bari bafite ikintu cyitwa receptivité spirituelle ikintu uvuga cyo kugurukira Imana mu kuyirondera mu kuyumva no mu kuyibona. Iravuga ati ico kintu si kintu bavukanye ya naco nyene ni ingabire y'Imana. Mugabe ico kica gitandukana kuri abantu nuko iyo ngabire y'Imana bo barayikite avuga ikintu cyo gukiritiva iyo ngabire y'Imana kugira vy'ukuri ikure muri bo hamuke kura muri bo ibatera iryo shaka ryo kurondera Imana kuko Imana mu kwimenyekanisha ko ariko barayirondera ntiyimenyekanisha ku muntu ngo kubera ngo yitwa umukristo ya imenyekanisha ku muntu ariko arayirondera. Abantu baracultiva iyo ngabire Imana yabahaye bikabatera inzara n'inyota yo kurondera Imana hanyuma Imana igaca ibiyereka mu buryo budasanzwe. Akavuga ati ikibazo no munsi gihari nuko abantu iyo ngabire ntibayicultive abantu barayifise mugabo ntibayicultive kikoresha amajambo tumenyera avuga ati ngo kwimenyereza kubaha Imana kugira bigaruka nuko abantu bakeneye kwimenyereza kubaha Imana babuze biciye mu ijambo ry'Imana gusoma bakakora ya masanse bakimenyereza mva kuyuguruka kugira Imana ishobore kubimenyekanisha kwa wow. Tuko turavuga kucerekeye Bibiliya yuko Imana yihishura igihe tuje imbere yayo mu ijambo ry'Imana mugavuga ati nivyo Imana dufise Imana ivuga Imana ivuga yaravuze byaremwe ndabandanye no kuvuga ubunye ati kandi turabizi neza kwivuga mu buryo bwa Bibiliya ati muga kandi turazi yuko inaganiriza abana bayo igihe bari mu ijambo ryayo. Si Imana yavuze gusikiye handi kwa Bibiliya ni n'Imana izane amajambo yavuga cagiye ca Bibiliya gasubika yaho ubuzima muri twebwe. Dufise Imana ivuga Aniel ivuga gute? Kavuga Imana iravuga kuvuga ko ari guhera mu kuremwa aho tubona aho yaravuga hanyuma ibintu bikaba kuvuga ko ari kugarukira ngaho kurabandanye no mu byanditswe aho yavuze mu ijambo ryayo akaba ari no vuga ari ryo jwi dufise uno munsi nk'ishingiro ry'uno munsi ariko nande kino gitabo rikuru kandi mugaga cavuga ko byukuri hari ikibazo cyuko abantu no munsi ntibumviriza nta gutwo kumviriza abafise kuvuga ati no kumviriza bumviriza nko kumengo iyo Mana ni gihe kimwe yavuze kera hanyuma iciraho iryo jambo nyene mu kuryumviriza nabumviriza ijambo yavuze kera hanyuma iciraho nakujya kwa cassette nyene umuntu yigeze kwa registra kera hanyuma wowe kazogusa utsura wiyibutsa gusa nyene mu souvenir nyene kavuga ati kibazo no munsi ukuntu twogira nuko abantu bakwiye kuza kumviriza muga ntibumviriza nkuko ari kumviriza ikintu enregistrement yafashwe kera oya ariko bumvirize nk'Imana iri kwiravuga muri uwo mwanya nyene irika kuvugisha muri uwo mwanya kugira yavuze kijya gihe ikavuga ibintu bikaba n'ubu nyene ni ryajwe nyene muri iryo jambo ry'Imana ariko riravuga ikubwira rero kwiye kuryumviriza gutyoye niho bizana n'impinduka mu buzima bwacu. Ngiye twagerageza kugira umuco gatoyi ntabwo ari ko aravuga ko ari ya majwi ari yose abantu kunda kuvuga ko Imana yababwiye na majwi yubakiye tozerera umuntu yubaha ijambo ry'Imana kandi avuga ati ayo majwi yose kuko Imana ituvugisha kose ko Imana ituganiriza n'imbere bikwiye kuba vyubakiye ku ijambo ry'Imana n'isigurwa ryayo ry'ukuri kandi ritarimo ikinyoma canke ritarimo uguhengamira ku muntu kanaka canke ku kintu kanaka. Tozel mu gice gikurikira aravuga ati ukwizera nukwihweza Kristo. Avuga ati ageranije mu isezerano rya kera inkuru y'inzoka igihe Mose amanika inzoka bakoze ibyaha tusazabariye cavuga ko Mose abwira ati ndi mwarangamiza mukaraba y'inzoka bayacuze muringa yuko baza gukira. Avuga ati niyo majambo na Yesu agarukana kuvuga mu gice cya 3 ca Yohana yavuga ati ukwizera nukwihweza uwo wizeye hanyuma mu bwiza bwiwe kumwihweza ukabona guhinduka. Uwo twagurira ngaho gato yaga Aniel dutera n'abayigereza kandi ko musoza yego aravuga ko kwizera ikintu gihambaye ko ijambo ry'Imana rivuga ko umuntu adashobora guhimbara Imana atizera gati kwizera kandi kurahambaye muri rwa rugendo nyene ariko aravuga mu kino gitabo cyo kurondera Imana kurakomeye goye acavuga ati mugabo kwizera musa abantu benshi baragufatanya no kuronka ibintu bigaragara bifadika mugaga atanga ukuntu wewe Yesu abivuga
aho Yesu agereranya kijya gihe Mose amanika inzoka ku giti abisirayeli bayirabe bagakira abigeranya nawe igihe azomanika ku giti ko umuzomuraba akizera azokira akuramwo intuza avuga ati kwizera kwihweza hanyuma ugakira kwiheza Kristo hanyuma ugakira rero gaca avuga ati ivyo bidukiza iki cyo bidukiza kwa kwikunda kutubuza gusabana n'Imana mwe bitubuza kurondera Imana bidukwega bikatubuza kurondera Imana hanyuma aravuga ati ko mugabe ico kintu si kintu umuntu akora rimwe ngwakundi yamya bivuga oya ni kintu mu ntango kiragoye ko kwihweza Kristo mbere tumwihweza mu vyanditswe tumwihweza mu gusabana yo mu gusenga avuga ati ico si kintu umuntu mu ntango si kintu coroshe ariko ko umuntu agenda aravyimenyereza birateba bikoro hanyuma avuga ikintu avuga ati abantu mugaba harabona cyo avuga ati ivyo bintu si vyabose ati jewe mbafise imyitwariko myinshi ndafise ibintu nibi ivyo kumbere ni vyabajya abantu bazi imbere yacu bakatwikije amajambo y'Imana bajya abantu bavuga oya ivyo ni vyatwese ati wanashaka umuntu arashobora no kwiheza Kristo ari muri ivyo bikorwa vya misi yose ashobora no kumwihweza ari muri ivyo bindi bakavuga ati mugana navyo nyene vyonye si ibintu biza ubwo nyene mugihe umaze igihe wimenyereza uri ukwawe kumwihweza mu ijambo ry'Imana niho biza bikanakorera no kumwihweza muri ivyo bikorwa vya misi yose mukabona ko gukira ati arongera kwikina ati ibisi kuvuga ngo umuntu aje kwisengana gusa sugukura ikintu cyo gusengera hamwe n'abandi no kwihweza Imana hamwe avuga ati iyo abantu bari kwihweza Imana bari hariya iyo bahura abantu batazira bahura abantu bahinduye n'Imana donc igice cy'umunani tuzakugaruka ko cyane avuga ku bucuti n'Imana nayo bivuze hejuru avuga yuko ibibazo byose umuntu afise ari ukuntu umuntu yifuza gufata ikibanza ca mbere aho kugiha Imana yari wabivuze kuri Adam na Eva uko byagenze twanabivuze cyane misezerano rya kera ati iyo umuntu aciye bugufi Imana igashigwa hejuru baragirana ubucuti bunezera umutima kandi bukawuhindura dusikanye nk'iminota 3 gusa dusikanye ibibazo bibiri vya nyuma kimwe acishura mu minota umwe n'inoso ikibazo c'icenda canke igice c'icenda kivuga ku kuba abantu biyoroheje n'akaruhuko bijana avuga ati abantu ntibakirondera nyine kuba abantu biyoroheje kandi mugabo biragira inkurikizi no kubura amahoro bijanye mugerekana kandi akarorero arerekana kandi ibintu bidanga abantu babaye ubuzima bwiyoroheje ico biyita les de bonheur canke abagwaneza canke ico bita mu Congereza the meek canke karite bita meekness mu Congereza bega ko abantu biyoroheje bimeze gute biduha gute kunywana n'Imana hanyuma kandi bifise inkurikizi nziza ivyiye avuga amajambo ya Yesu aho avuga Yesu abahiriwe nuko nayo majambo atandukanye n'ukuntu abantu babayeho no munsi hanyuma gacha avuga ati muri ico kirere abana Yesu avuga ati abantu abagwaneza ati no munsi mugabo usanga abantu bakunda kugwana nta bugwaneza buhari abantu barondera amahoro nta bantu barondera amahoro n'abantu umva umwanya wose nimishamirano ni avuga ati muri ico kirere nyene Yesu umva niho habaza ntambara nyene zituma ari cyo Yesu azakuvuga ko ari umutwaro ashaka gutura abantu avuga ati nimuze kuri jewe ndabaremurure ndabaruhure amakavuga ati ivyo biratera intambara mu mitima y'abantu hanyuma uwo mutwaro aravuga ko uhagaze ku bintu mva bihagaze ndani mu muntu avuga ikintu cyo kwikunda kwibona uburyarya ni kavuga ati ivyo bintu abantu bose barabifise kandi birabaruhishije aravuga nakanati ari n'abantu badasinzira kubera ivyo bintu kati Yesu abone bahamagarira kuruhura hanyuma akavuga ko ikiranga umuntu yiyoroheje uwo muntu umva yatwawe umutwaro we kuri Yesu hanyuma akamuruhure kibaranga n'abantu badashira amaso ukuntu abantu bababona abantu badashira amaso ku abantu bafise ibintu byinshi kubasumvya oya ivyo ntibibatera ikibazo n'abantu ahubwo agaciro kabo gahagaze ku Imana ivuga niba ubona agaciro kabo mu by'abantu bavuga ariko agaciro kabo gahagaze ku co Imana ivuga hanyuma karangiza avuga ati kugira rero abantu bakiruhijwe n'ingene abantu bababona abantu bakiruhijwe niko abantu bafise ibintu byinshi kubasumvya cyangwa ingene abantu babavuga ati abantu bakwiye kuza kuri Yesu ndaho umutima wiyoroheje w'umwana ko Yesu niko avuga ati nibaza nk'abana bato hanyuma abahe nabo nyene uwo mutima wiyoroheje abaruhure
wow munota umwe wa nyuma ikibazo gikomeye mugabo umwanya mutoyi ati abakristo twarabigabuyemo kubira ibice by'ubuzima turagira igice kimwe gisanzwe cy'ubuzima n'igice cy'ubuzima bw'imwema ati mugasiko byari bikwiye kumera ati ubuzima bwose bukwiye kubaha Imana ati birego nivyo toshobora dufite ibikorwa bitandukanye mu pasteur n'ukura mu ibaro ati muga byose toshobora kubigira intumbero yo guhesha Imana icubahiro umwanya mutoyi turangiza Aniel ni bibi kugabura mu buzima kubiri mbega kubushira hamwe nabyo ntibituma umenga uwakora bike n'uwakora byinshi turakwiye itandukaniro meze guteganira yego avuga ko ico kintu kibazo gihambaye ko abantu bagabura babona cyari ivy'umubiri hari ivy'imwemu hari ivyo ku kazi hari ivyo ku rushengero bagaca bigamo kubiri kumengo byose makavuga ati iyo nyigisho ntihagaze ku ijambo ry'Imana kuko na Yesu nitubona agabura ibintu yari umubaji umugabo ntiyavuga ati ibi ni ivy'isi hanyuma hageze kuvuga ubutumwa akavuga ati ibi ni ivy'Imana ya ariko tubona Yesu muri byose yabaho ubuzima bumwe bwo kubahisha Imana ivyo ariko arakora byose hanyuma kandi turabana Paulo ari ijambo avuga ati ngo munyo ngo canke murya ibintu bitoyi duhora tweza kwa imwe bitoyi nyene bitoyi ati mubikore mu icubahiro Imana ivyo byerekana ko kugabura ubuzima ntibihagaze ku ijambo ry'Imana mugaca avuga ati ko Imana turashobora kwicubahiro muri vyose kugira dukureyo uko kubona ko ibintu bigabuye nuko ubwa mbere tumenyesha nyine ijambo ry'Imana rivuga kigahindura uko tubibona hanyuma kandi birasaba ko twimenyereza kwicubahiro muri ivyo bintu vyose Imana idufashe hanyuma arangiza avuga ati igihambaye sovuga ngo kino kintu ngo kujya ngo ni gitoyi ngo canke ngo gusenga ni kinini ariko igihambaye ni gituma dukora ivyo bintu wow igihambaye sico dukora kiba gitoya kiba kinini igihambaye ni gituma dukora ivyo bintu navyo akabari guhesha Imana icubahiro Aniel turagushimiye turageze ku mpera z'ikiganiro wayu mwanya mwiza turagushimiye cyane ngira twitege yuko n'ikindi gihe tuzokwikora kuzoshobora kuza kutuganiriza yego murakoze ega tukaba turangije ikiganiro cacu kandi cyo canye Umusomyi n'umwanditsi tukaba kandi tubararikira guhora murondera ibitabo tuba turiko turabaganiriza ko kugira ngo mu vyisomere mwebwe nyene umenye ibirimo byose kandi tukaba tubashimiye cyane ko mwadukurikiranye kandi mubandanya mudukurikirana mwandanye muroranirwa mu bikorwa byanyu aho muri hose mukurikirana ibikorwa bya heritagetelevisionburundi Burundi murakoze cyane